Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe Heta TV na cane mwebwe abasanzwe mukunda mukongera mukanakurikirana ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kuranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ndabahaye ikaze jewe Janvier Manirambona nkuko mubibona nkuko muvyumva kandi nkuko mumaze kubimenyera muri kino kiganiro yaga muganga nongeye kugaruka kugira ngo dusangire izi nyigisho hamwe n'impanuro ntungamagara zisanzwe zigize intumbero ya kino kiganiro cacu kugira ngo bishishikare kudufasha kubungabunga amagara meza, gushishikara kumenya mbega ni gute umuntu yokwirinda canke se yokwikingira akazitira ataronegwa, kuko murabizi yuko abantu rimwe na rimwe canke kenshi na kenshi bivanye n'icarico hari igihe bapfa bazira kutamenya. Tumaze iminsi rero tubaganiriza ku nyigisho n'impanuro ntungamagara zerekeye ku byo turonka mu mfungurwa zimwe zimwe, akamaro zifitiye amagara yacu. Twararabiye hamwe mbega umuntu afunguye ivoka amagara yacu aronkamwe iki, turaraba akamaro k'ivoka ku magara yacu, twararavye n'akamaro novuga ngo k'icamwa c'indimu ku magara yacu, twararavye mbere n'akamaro k'imbuto z'imyungu ku magara yacu, kubera ko tuzi neza yuko twakuze tubona kandi n'ubu nibaza ko ariko bikiri abatari bake imbuto z'imyungu barazita, abatazitaye nabo bakazibika iyo bariko baragomba gusa kuziganya imbuto bazotera nihagera gutera. None rero nuko mu kiganiro rero yaga muganga cacu cuno musi dufise icigwa kitubwira ku kamaro k'umucungwe ku magara yacu. Umucungwe nawe nyene ni kimwe mu vyamwa ngaha mu Burundi kiboneka, kandi nizera ko kitazimvye cane kugeza aho umuntu yabipangiye programme vyo muranira kugura umucungwe rimwe ku musi canke rimwe mu misi ngahe, naho amikoro usanga kumbure atari kirenga, ariko umucungwe urashoboka. None rero mbega umuntu afunguye umucungwe aronka mwiki, umucungwe ufashe iki amagara yacu? Ico cigwa tugomba kugishikiriza canke se tugomba kwibashikiriza mu biganiro bibiri. Ikiganiro cuno musi duca turabira hamwe ibintu novuga ngo ni nk'ibintu indwi, hanyuma mu kiganiro c'ubukurikira tuzorabira hamwe ibintu bishika kuri 6, duce dusozera duhanurana muri rusangi, tubwirana mbega umuntu yojya imicungwe ingahe ku munsi. Ubwo kugira ngo umuntu akwize kire ntibisaba yuko ajya novuga ngo ikidenga, abavuga ikidenga abandi igisamba. Ubwo ntibisaba ko umuntu ajya novuga ngo imicungwe 10, 20, 30, 40 ingahe, ibintu nyene nk'ivyo. Nuko none rero mbega uyu mucungwe tuwufunguye umubiri wacu uronka mwiki, canke uyu mucungwe ufasha iki ku magara meza? Uyu mucungwe bwa mbere na mbere tubona yuko mu mucungwe usanzwe ufasha kubijanye na systeme immunitaire mu gifaransa, mu kirundi ngira ngo twavuga ngo ni abasirikare bo mu mubiri basanzwe bagwanira umubiri bakawukingira ibyago n'ivyaduka, kandi ngo umucungwe umuntu awufunguye gusanzwe ugirane ufasha kugirane gukingira uduhimba cyangwa se uduce ndemangingo amaselire agize umubiri wacu. Aho naho rero no kuvuga yuko ngo umucungwe umuntu awufunguye urongerereza inguvu babasirikare bo mu mubiri bajeje kugwanira umubiri, kubera yuko vitamine C isanzwe iri mu mucungwe. Twaranayibonye yuko iyi vitamine C no mu ndimu iriyo. Iyi vitamine C rero ngo irafasha cane ku renforce, gutanga inkunga, gushigikira, gufata mu mugongo, kongerereza inguvu canke ubushobozi abasirikare bo mu mubiri. Kandi murumva yuko iyo abasirikare bo mu mubiri bafashwe neza, bongerejwe inguvu, murumva yuko bica bituma habaho kutagwaragurika naho n'ubugwara bugize ngo buraje abasirikare bo mu mubiri bakaba bashoboye kubugwanya. Urumva ko umuntu aca agira amagara meza. Murumva yuko rero gufungura umucungwe ari byiza cane. Hanyuma kandi ngaha nyene twari duhejeje kuvuga yuko umucungwe usanzwe ufasha mu bijanye na protection cellulaire.
ni ibijanye no gukingira uduce ndemangingo two mu mubiri wacu, kubera yuko murabizi bivanye n'ivyo umuntu afungura, ibirimwo amagaze, ibirimwo kumbure novuga ngo amaside aya naya, amasukari yo mu mahinguriro n'ibindi, biba birimwo ivyo bitangwa na radicaux libres, biratuma rero ngo hariho uduce tuba endommagé, uduserire tuba endommagé, novuga ngo dusinzikara, twononekara. Ariko ngo iyo umuntu yafunguye umucungwe ku rugero ruhagije canke noca ngira ko mvuga ngo n'ibindi birimwo vitamine C, kuko murumva ko namaze kubabwira yuko indimu twabanye kurimwo vitamine C. Murumva yuko rero iyo umuntu yafunguye uyu mucungwe, kuko uyu mucungwe urimwo vitamine C kandi ukaba urimwo n'ivyo bitangwa ni antioxidant. Antioxidant navyo ni ibintu bifasha gukingira umubiri wacu, bikagwanya inflammation. Ibintu nyene nk'ivyo twarabivuze mu biganiro vyagiye birarengana, mwebwe bashasha mufyonde kuri sabone canke subscribe kugira ngo bikunde muzoze muraronka notification babwira ko twashyize ku ikiganiro. Rero ayo antioxidant nayo vitamine C, niyo vitamine C, simvuga ngo vitamine C nkaho mengo ni menshi biri mu mucungwe, biratuma rero habaho protection y'amantuzeye y'amaserire ya twaduce ndemangingo, gutyo umubiri ukaba ukingiwe, imbibe z'amagara yacu z'umubiri wacu zikaba zikingiwe. Ikindi kintu gihambaye turonka iyo dufunguye umucungwe ni kijanye na digestion canke ibijanye na transit intestinale, ni ibijanye n'ingene imfungurwa turiye zidutemba neza, zihoka, n'ibijanye n'ingene novuga ngo ama intestin novuga ngo agirante abirungi kiyo bitegerezwa kuca ko murazi yuko imfungurwa turazirya zigaca hariya estoma, ariho mu mushishito, zikaja mu rura, zikaja mu mara, mu intestin, hama kagerageza zigasohoka, umubiri umaze kugira gukuramwo ivyo ukeneye, novuga ngo bikuru umubiri uba ukeneye kugira gukoresha kugira ngo dushishikare kugira amagara meza. Rero imicungwe irafasha cyane mu bijanye n'ihoka ry'ibifungurwa neza, kandi irafasha novuga ngo n'amagara yo mu nda, ivyo twitwa ni transit intestinale, ingene rirohorohereza amara, ibifungurwa bikatwariye bikaronka ingene birengana, bije bitegerezwa kuja biciye mu mara. Aho naho ngo ni kubera iki? Ngo ni kubera ko haba harimo ivyo bitungwa na mafibre. Ayo mafibre nayo nyene twarasiguye ko mu kiganiro kiraho, ntitwo kwama tubisubiramo vyose ngo urumva ngo kimeze uku, ngo tugikure mu gifaransa ngo tugidefinise ukuya. Mwebwe mugikurikiraniye ngaha novuga ngo umenye yuko hari ivyo bitungwa na mafibre alimentaire. Izo fibre alimentaire rero ziragira ngo zirorohereza iyo transit intestinale, zirorohereza uko kuntu imfungurwa zishobora kurengana neza, novuga ngo mu mara, mu intestin. Hanyuma kandi ngo izo fibre alimentaire zirakinga, ziratuma umuntu adahura n'ikibazo ca constipation, ziraprevena la constipation. Hanyuma kandi ngo izi fibre alimentaire ziri mu micungwe zirorohereza rero ngo ugukura no kubaho kw'amabacteri meza intestinale, ivyo bitangwa na probiote, ibintu nyene nk'ivyo. Rero mu nda hari ivyo twavuga ngo n'amabacteri, mugayo n'amabacteri atari amabacteri novuga ngo atera ingwara, ariko n'amabacteri yorohereza novuga ngo muri iryo hoka ry'ibifungurwa, muri ubwo buzima nyene novuga ngo bw'amagara yo mu nda, munyemerere mvuge gutyo. Hanyuma rero ikindi naco gihari ni cuko burya ngo imicungwe kuri ibi nyene vya digestion na transit intestinale, nuko burya ngo imicungwe isanzwe ifasha ngo habeho ntuze stabilité de la glycémie, ngo irafasha kugira ngo ya sukari itembera mu maraso igume ku rugero rwiza. Kubera iki? Kubera ya mafibre twavuga, ya mafibre alimentaire asanzwe ari muri iyi micungwe, ngo arafasha mu gustabiliza, mu gushira ku rugero rwiza urugero rw'isukari, le taux de sucre qui circule dans le sang, le taux de sucre dans le sang.
iragira iraba bien maintenu, urugero rw'isukari itembera mu maraso yacu ruragira ruguma rumeze neza kubwuko imicungwe ifise ayo mafibre alimentaire, nayo akaba asanzwe ayo mafibre afasha no mu kugira no mu gushira ku rugero rwiza isukari umuntu aba yafunguye. Gutyo ya sukari twarya mu byo tuba twariye ntigende yose kwakuri nyene ngo no mu maraso ngo ba, kubera yuko ivyo bifungurwa tuba twariye bigirane bifasha umubiri wacu gushira ku rutonde no ku rugero rwiza isukari. Hanyuma ubukurikira ni kubijanye n'amagara novuga ngo y'umutima, birafasha kubijanye na santé cardiovasculaire. Hano tugomba kuvuga ngo amagara y'ingene umutima ukora n'ingene amaraso atemberezwa mu mubiri. Burya rero ngo iyi micungwe kuyifungura umuntu abafunguye potassium rero iri mu micungwe, nanye ntiri mu micungwe gusa, hariho n'ibindi irimwo nk'imihwi, harimo potassium, mu ndimu twarabonye ko iriyo naho nyene, murumva yuko atariho honyene. Rero potassium iri mu micungwe irafasha cane ngo mu gushira ku rugero rwiza ingene umutima utera, pression arterielle, ingene umutima utera. Ivyo navyo nyene ngo potassium irimo ngo irabiregera neza. Twarigeze kubisigura ko teko turavuga ingene umuntu yokwikingira umutima, ingene iyo potassium ibigenza. Hanyuma ikindi naco kandi kubijanye n'itembera ry'amaraso mu mubiri hamwe n'ingene umutima ukora, burya ngo iyo umuntu afunguye imicungwe abafunguye antioxidant yitwa hesperidine. Iyo hesperidine rero iri mu ntuze mu micungwe ni izina rya antioxidant iri mu mucungwe. Iyo nayo ngo irashobora gufasha cane mu bijanye no kugabanya cholesterol cagi novuga ngo ikinure kibi, ibinure bishobora gutera ingwara mu mubiri, bishobora kubangamira amagara yacu. Iyo twafunguye imicungwe haba harimwo navuga ngo iyo antioxidant yitwa hesperidine. Gutyo rero bigaca bituma usanga ibinure bibi bishobora kubangamira amagara yacu bidashishikara kugwira. Ubwa nyuma rero dusozera ngo nuko twomenya yuko iyo dufunguye imicungwe birafasha cane gose, birafise uruhara rudasanzwe, birafise novuga ngo kuntu bifasha mu bijanye na circulation sanguine, mu bijanye n'ingene amaraso atembera. Yama antioxidant twavuga aba ari muri iyi micungwe dufungura, hamwe n'ivyo bitangwa ama flavonoide, ivyo biri mu mucungwe ngo birafasha cane gose kwameliora la circulation sanguine. Nibaza ko vyumvikana ibi bintu biri mu micungwe harimwo ama antioxidant. Ayo ma antioxidant muri kwa gukingira umubiri, muri kwa gufasha kurepara no kuvuga ngo gusanasana uduce ndemangingo tuba twagize ibibazo kubera ivyo kumbura umuntu yafunguye birimwo ibisinzikaza umubiri nk'amagaze, ibisukari vyo mu mahinguriro n'ibindi kumbure vy'ama produits chimiques aba arimwo. Burya rero ngo ajya antioxidant nayo ma flavonoide ari mu micungwe arafasha cane kugira ngo amaraso atembere neza. None rero nuko nizera ko ara twogarukiriza igice cyacu ca mbere kugira ngo tuzo tubashikize mu gice ca kabiri ibindi vyiza dusanga muri iki camwa c'umucungwe. Ntawo bidondagura ngo bisubiremwo vyose, nibaza ko mwavyumvise ibijanye n'ingene kino camwa c'umucungwe gifasha mu kubijanye n'abasirikare bo mu mubiri, kubijanye n'isukari yo mu mubiri, kubijanye na digestion cyangwa se ihoka ry'ibifungurwa, kubijanye n'ingene amaraso atembera, kubijanye n'ibinure, kubijanye n'ibindi vyose twashoboye kubona. Nizera yuko mwahakuye ibitari bike. None rero jewe Janvier Manirambona na bashikije kino kiganiro ndabikebanuye. Tuzosubira mu kiganiro yaga muganga c'ubutaha.
ni akagaruka. Ndabaramukije bakunzi Yaga Muganga, amagara meza, ukugubwa neza, ukururanirwa mu vyanye no mu banyu aho muherereye, nivyo ndabipfurije. Birashoboka yuko uyu mwanya turiko turagushikiza kino kiganiro ibintu bitameze neza, amagara gukitse canke ufise ibindi bibazo vyo mu buzima bwa misi yose, wihangane, turakwihanganishije. Niko bimera mw'isi, ibintu bigenda bihinduka, ibihe bigenda bikurakuranwa, ku muntu ugasanga hamwe aranezerwa ahandi akababara, ariko mugabo kandi igihe cose umuntu aba agihumeka izi mpemu z'abakiri bazima, haba hakiriho ivyizigiro, aba akiri umukandida w'ibihe vyiza, w'amahigo, wo kuroranirwa, wo guhindurirwa amateka, hanyuma kandi nawe akabigiramwo uruhara mu gushishikara kubungabunga amagara meza no mu kuyakingira ibyo yasinzikaza. Mu kiganiro Yaga Muganga niyo ntumbero dufise, no kuganira no gusangira n'abakunzi ba kino kiganiro inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara, kugira ngo bidufashe kubungabunga amagara meza, bidufashe kumenya ibyo umuntu yokwirinda kugira ngo ashishikare kugira amagara meza, kumenya n'iryari umuntu yotabaza muganga rero iyo habavye, iyo vyahuraguye. None rero mu kiganiro Yaga Muganga c'ubuheruka twarabiye hamwe akamaro k'umucungwe ku magara yacu, duca turaba igice ca mbere, tubasezeranira yuko mu gice ca kabiri tuzobandaniriza aho twari tugeze. Mwebwe bashasha mucanda kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yanyu irimwo, kugira ngo bikunde muzoze muraronka notification ibamenyesha ko twashize ko ikiganiro kuri Ntambwe Udaheta TV. Hanyuma kandi naho umwanya ugoye, naho umwanya n'amafaranga, mwigore mugerageze muze muratereza akajisho ku biganiro vyarenganye, kuko hari ibiganiro vyinshi vyaciye kuri runo rubuga, vyaba ivy'amagara y'abantu, vyaba ivy'iyobokamana, vyaba n'ivy'impanuro zindi muri rusangi, vyobagirira akamaro, vyobafasha. None rero muri kino kiganiro no munsi twagomba tubandanirize aho twari tugejeje, tubandanya tuvuga yuko icamwa c'umucungwe ari kimwe mu vyamwa bidasanzwe ku magara yacu, bidufitiye akamaro, bidufitiye inyungu idasanzwe. Iyindi nyungu rero ibi vyamwa bifise nuko ngo bifasha ngo mu kijanye na absorption des nutriments mu magara yacu. Amanutriments ni kuvuga ibyo umuntu aba yafunguye umubiri ukeneye, vya vyunyunyu, novuga ngo za zinc, za potassium, za ndeyande, za magnesium, vya bindi umubiri uba ukeneye mu vyo twafunguye, kugira ngo bikunde umubiri ubironke uvyikoreko. Ngo burya harabaho uruhara rudasanzwe rw'ivyamwa tuba twafunguye, harimo rero umucungwe. Umucungwe ngo urafasha cane, uratuma ivyo twafunguye umubiri, ni kuvuga vyinjira mu mubiri bikaba absorbe, umubiri ukabinunuza mu vyo twafunguye. Ni kuvuga yuko iyo umubiri utorohewe kwabsorba, gutoramwo, kununuzamwo muri vya bindi tuba twariye ivyo umubiri ukeneye, no kuvuga ivyo twariye naho biba bifise ico vyari kumarira amagara yacu, bica bigenda bikasohoka mu mwanda mukuru hariya. Umubiri utabikoze ko bivanye nuko umubiri ntiworoherejwe ingene wo kwabsorba, vyo kwinjira mu mubiri no novuga ngo mu bijanye n'ingene vyinjira mu maraso hirya no hino, buri gihimba cyose kigatora ko ibyo gikeneye. None rero umucungwe urafasha rero muri ico kintu citwa ngo ni absorption des nutriments n'amagara muri rusange. Bigenda gute rero? Burya ngo icunyunyu citwa fere dufungura, iyo twariye umucungwe, umubiri uroroherwa neza gutoramwo iyo fere mu vyo twafunguye. Kubera iki? Kubera yuko ngo la vitamine C isanzwe iri muri uno mucungwe hamwe na acide citrique biri muri uno mucungwe biragira birorohereza umubiri kugira ngo wabsorbe iyo fer, uronkemwo iyo fer. Umubiri wacu urabasha gutoramwo iyo fer ikomoka mu vyo tuba twafunguye, novuga ngo
mu mfungurwa tuba twafunguye, iyo fere umubiri ukabasha kugira kuyitoramo kuyabsorba. Gutyo rero iyo fere nayo ifasha cyane, ifise uruhara rudasanzwe mu kurwanya indwara yo gukena amaraso, anemie mu gifaransa. Iyo bita ngo ni anemie ferriprive, ni anemie ikomotse ku gukehanirwa cyangwa se kuba umuntu adafise fere ikwiye mu mubiri. Hanyuma ikindi naco ngo nuko burya ngo iyi micungwe iyo umuntu ayifunguye abafunguyemo potassium nayo ngo ikiza igacifasha mu bijanye no gusutena muscle n'igifaransa. Mu kirundi turavuga inyama, mugabo inyama z'abantu atazanyama ziribwa, kubera ko turiko tuvuga ku bantu ntituko tuvuga ku bikoko. Naho n'ibikoko navyo nyene kumbure navyo bishoboka yuko kumbure naho nyene iyo kayo biri, ariko mugabo turiko tuvuga kuri kaya abantu. Inyama z'abantu rero izi nyama zacu zigize umubiri wacu hamwe n'amanere, imitsi novuga ngo ni imitsi nsoza bwenge, iraheza ikoroherwa, ikagira amagara meza, ikamera neza, ikamererwa neza iyo twafunguye imicungwe, kubera ko haba harimo potassium. Iyo potassium nayo ngo irafasha cyane mu bijanye na bon fonctionnement de muscle, ugukora neza kw'inyama z'umubiri wacu hamwe no gukora neza kwa système nerveux, ibihimba bijanye n'imitsi nsoza bwenge mu nyemerere mvuge gutyo kumbure. Hanyuma ubukurikirana bwo nuko burya iyo dufunguye imicungwe, gufungura imicungwe haba harimo calcium, hakaba harimo na magnesium. Kuba harimo calcium na magnesium rero ni kuvuga yuko iyo calcium na magnesium birimwo birafasha, birorohereza amagufa yacu kumererwa neza, biratuma tutagira ibibazo novuga ngo bibangamira amagufa, kwa kuntu novuga ngo kuribwa hariya mu ihuriro ry'igufa n'irindi, cyangwa se mu kuribwa mu magufa, ingwara novuga ngo zibangamira amagufa. Iyo umuntu yafunguye iyo micungwe haba harimo calcium na magnesium, muri ico gihe navyo ngo bisha bifasha cyane kugira ngo umuntu agire amagara meza mu bijanye cyane n'amagufa nayo. Murumva bakunzi bayaga muganga yuko ivyo bintu ari ibintu bidasanzwe amagara yacu akeneye, jewe na wewe dukeneye. Duhava dusozera mu kanya ntitubarambira, yego ntamagora ahubwo kuvuga menshi siko kuyamara. Hanyuma ubukurikirana bwo nuko ngo burya muri irya micungwe dufungura harimo ivyo bita ngo na flavonoide, twarabivuze ko n'ubuheruka mu kiganiro cy'ubuheruka. Ayo flavonoide rero ngo arorohereza cyane, arafasha cyane mu bijanye n'ingene mu bwonko hakora, mu bijanye n'ingene mu mutwe hakora. Birorohereza cyane kugira ngo umuntu abe yogira memoire nziza, ntakaze kwibagira. Umuntu afungura imicungwe biratuma atokaza kwibagira, bivanye n'ingene ayifata mu buryo bubereye. Turaza kuraba ayi mu kanya mu kurangiza mbega umuntu yogira imicungwe ingahe, ibintu nyene nk'ivyo. Biratuma rero ngo ubwenge bw'umuntu butera buja imbere, biratuma umuntu akora ubwenge bwiwe bukora neza, biratuma umuntu adakunda kwibagira. Hanyuma ikindi naco nikijanye ngo n'uruhu. Burya umuntu ngo afungura imicungwe abafunguye vitamine C. Ya vitamine C nayo birafasha cyane mu korohereza cyangwa se no mu gukingira, reka mvuge gutyo, mu gukingira uruhu rwacu kugira ngo ntirusaze. Birashoboka ko umuntu ashobora kuboneka ko ashaje kandi agifise imyaka novuga ngo igendeka. Nta muntu asaza ku myaka 30, nta muntu asaza ku myaka 40, ariko birashoboka yuko umuntu ushobora kumubona ukabona nyene yumye nk'ubwo gusya. Byarashike mu minsi yo mu ndwi iheze, mbona umuntu twigeze kuba turi kumwe ahanaka, hamico gihe nabone umenga arumye. Ariko ubu rero sinzi ko kumbure ngira kubera ko kumbura ibihe byo byarahindutse, akaba bifise akazi keza kumbure canke se akaba nk'udufaranga. Ubu rero ndamuravye mbona asha novuga ngo asayangana gaca ibibatsi.
ubona yuko po yagarutse ameze neza abomvye akabiri kabomvye atamweragira. Urumva rero navyo nyene ivyo gufungura imicungwe birafasha cane mu bijanye n'uruhu rwacu, rubeho rumeze neza, rubeho rukingiwe, rubeho rurinzwe ibibazo bijanye no gusaza. Byumvikana ko umuntu rero kumbure afungura imicungwe umubiri wiwe udapfa gusaza hovyo bugeberere vuge gutyo. Ikindi naco ni icuko ngo burya ngo imicungwe naho tubona isosa kumbure ariko mugabo ngo burya ngo ntirimwo amakarori menshi. Itarimwo amakarori menshi rero ngo bituma iyi micungwe igirane ifasha umuntu kugumana ibiro novuga ngo bimeze neza, ntagire ubuvyibuhe ndenzarugero kuko tuzi ko umengo ibinure n'amasukari kumbure abantu bihereza ko ari bimwe mu bintu bituma abantu bagira ibiro vyinshi, ariko burya imicungwe ngo irafasha umuntu kugumana novuga ngo ubuvyibuhe ku rugero rwiza, atari ubuvyibuhe ndenzarugero. Ibintu nyene nk'ivyo tutogaruka ko twamaze kuvuga ko. Mu gusozera rero bakunzi bayaga muganga, umuntu yokubaza ati mbega none nkwiye kurya imicungwe ingana gute ku munsi? Umuntu akwiye kurya ngo umucungwe umwe canke ibiri ku munsi. Iyo umuntu afunguye imicungwe kuri urwo rugero ku munsi, aba ashobora kuronka ibi vyankenerwa vyose umubiri ukeneye bituruka mu micungwe, bikomoka mu micungwe. Murumva yuko rero niyo kwire umucungwe umwe canke ibiri ku munsi umuntu ashoboye kuyironka ni vyiza cane. Ashobora kutayironka mugabo akaba yaronse ibindi bintu birimwo ibi bintu biri mu micungwe. Twarabonye yuko hariho ibitari bike muri bino biboneka mu ndimu umuntu ashobora kuronka mu ndimu. Urumva rero burya ibi bintu vy'ingaburo ibereye bisaba ko umuntu amenya mbega ntariye iki nkajya kirya ndaronkamwo byo nayo kuronka hariya. Kubera iki? Kubera yuko atari vyinshi usanga biri mu kintu kimwe gusa, atahandi hantu na hamwe ushobora kubisanga. Nico kimwe n'ino miti, naho nahisemo kuvuga ngo iyi miti ntawoza kuyigisha ngaha kuri rezo sosio, aho ntawoja mu ishuri kandi ngaha bidakunda ko umuntu yoyigishiriza imiti ngo ndabereke iyi miti yose. Oyaye, mwebwe ibyo mushobora kuronka ngaha iwanyu ni ingaburo ibereye, ni imfungurwa. Apana iyi miti. Iyi miti uyikeneye uyisanga muri farumasi. Muri farumasi naho uzoca usangayo abafashe umwanya bakavyiga, bakavyitondera, bakamenya ingene bivangwa n'ingene bitavangwa. Nariko ndatanga akarorero mu gusozera rero nino miti nayo nyene murambona abantu batabizi, ugasanga afashe uyu kubera ko witwa gutya, ugaca usanga ariko arafata n'uwundi muti witwa kundi, mugabo ibigize ya miti biri byose ari bimwe. Muri ico gihe urumva azoba anyoye, acaba uwunyoye imiti novuga ngo ndenza rugero, abanyoye imiti myinshi iruta cyangwa se isumba iyo umubiri wiwe ugenewe gufata. Muri ico gihe rero ntibiba bikigenza neza. Rero nabene bintu by'ifungurwa niko kuko ufunguye kino kwiye kumenya ngo iki kintu ninakivanga na kiriya nzoba ngombye kurya vitamine C nyinshi kandi bitari bikenewe. Nuko rero nizera yuko muri kino kiganiro yaga muganga tuzoganira ibitari bike kugeza aho umuntu ashobora kumva ati ibi nibi mfunguye kimwe muri ibi candonkamwe bino bigaca bimfasha kugira amagara meza. Jewe Janvier Manirambona rero nari nteramenye namwe ndabikebanuye. Naho ubutaha mu kiganiro yaga muganga canke mu bindi biganiro byose bisanzwe bicishwa kuri runo rubuga byaba ivy'iyobokamana n'ibindi. Nagahwane ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe Data TV na cane mwebwe abakunzi b'ikiganiro yaga muganga. Amagara meza, ukugubwa neza no kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Nuko mubibona kandi mu byumva mu ijwi kubasanzwe babimenyereye, ni jewe Janvier Manirambona nongeye kugaruka kugira ngo nsangiye namwe kino kiganiro yaga muganga gifise intumbero yo gusangira n'abakunzi bacu inyigisho n'impanuro ntungamagara kugira ngo zidufashe twese hamwe kubungabunga amagara meza, kandi zidufashe kumenya mbega ni ryari umuntu yotabaza muganga canke yotabariza uwiwe hamwe yoba yagwaje, canke nawe nyene amenye igihe yotabaza muganga igihe nawe yoba yagwaye.
mu kiganiro c'ubiheruka yaga muganga twarabiye hamwe igice ca mbere cari kigizwe n'ingaruka mbi zikomoka ku gufata imiti utahawe na muganga. Hanyuma rero ubu twagomba turabire hamwe igice ca kabiri kandi dutera tugisozera kuko ingaruka mbi zishobora guterwa n'iyo miti umuntu anwa atahawe na muganga twabonye ko ari nyinshi cane gose kandi ntawozimara kuko ntamagwa arahogwa kuvuga menshi siko kuyamara. Nizera yuko muri byinshi twavuganye ubuheruka n'ibyo tugomba tuvugane ubu biza kugira ico bifashije. Hanyuma rero muri kino gice c'uno munsi naho twagomba turabire hamwe ingene hari ingaruka mbi ziri mu mugwi novuga ngo uhurikiyemwo n'abantu novuga ngo bari fragile, abantu novuga ngo bakarigwa cane, novuga ngo amagara yabo aba ahuha muri ico gihe afashe imiti atahawe na muganga kubw'imyaka abo bantu barimwo canke se kubw'ukuntu amagara yabo asanzwe yifashe bishobora kubangamira amagara yabo. Aho naho tuca tuvuga rero nk'abakenyezi baba bibungenze canke baba bonsa, abo oya amagara yabo aba ari amagara a risque, ashobora guhura n'impanuka canke se n'ingorane umwanya wari wose mu gihe yoba afashe canke se mu gihe bene ayo magara make canke se mu gihe abo bonsa bo bafashe imiti batahawe na muganga. Abakenyezi bibungenze hamwe n'abakenyezi bonsa, abo bantu gufata imiti batahawe na muganga birahambaye cane, nivyo kwitondera cane kuko birashobora guhungabanya imbanyi ku bibungenze canke bigahungabanya umwana mu gihe uyu mukenyezi yonsa afashe imiti atahawe na muganga kandi iyo miti isanzwe ibujijwe, kubera hari imiti bibujijwe kuyiha umuntu yonsa, bibujijwe kuyiha umuntu afise imbanyi kuko iyo miti aba yanyoye bifise ingaruka mbi ku mwana ari mu nda canke se ku mwana ari kwibere. Murumva yuko rero biba vyumvikana ivyo vyose. Rero iyo umuntu atagiye kuri farumasi canke se ngo agende kwa muganga, hanyuma uwo yavyize yafashe umwanya wo kubisoma akabikurikirana, ashobore kumubaza ati mbega uronsa uribungenze yeye bimeze gute, ico gihe urumva yuko rero bitagenze gutyo agapfa gufata gutyo nyene ngo ni kubera ko ngo umubanyi amuhaye utunini nawe yafashe ko bishobora gukwega karambaraye, iyumvira inda iravuyeyo, imbanyi iravuyeyo kandi wari uyikeneye wadufate novuga ngo utari ushaka kuyikurayo kuko murazi ko ari abazikorora ibintu nyene nk'ivyo. Umugumbo novuga ngo umugwi wa kabiri nawo no w'abantu baba bagwaye ingwara novuga ngo les maladies chroniques, ni indwara novuga ngo zazindi novuga ngo ni indwara umuntu zidakira mu nyemere mvuga gutyo, indwara zidakira, za ndwara umuntu agwaye azogumana nazo gushika apfuye. Muri izo ngwara murazi ko hariho indwara zimwo imitima, indwara novuga ngo za diabete, indwara z'amafyigo n'izindi ndwara zitandukanye. Aba bantu nabo nyene baba bagwaye indwara zidakira kandi indwara novuga ngo umuntu agwara igihe kirekire akabana nazo gushika apfuye. Izo ndwara iyo abo bantu bafashe imiti batahawe na muganga bishobora kubakwegera karambaraye, bishobora kubatera ingorane kuko nk'ubu umuntu ashobora kuba agwaye nka estomac nk'akarorero agafata imiti iri mu mugwi w'ivyo twita ngo nama anti-inflammatoire non stéroïdien. Iyo miti ugasanga rero ayifashe estomac yiwe aruhukiye mu bitaro. Hari umuntu ejo bundi yigeze kuza ngahaye muri farumasi ambwira yuko yafashe imiti uko nyene agwaye estomac kuko atarazi ko bibujijwe gufata nyamuti. Ni kuvuga yuko bagiye kwa muganga umuntu estomac yumva iriko iratabagurika yumva. Murumva rero yuko ari ngombwa ari nkenegwa ko umuntu agwaye indwara novuga ngo zidakira umuntu abana nazo gushika apfuye, nyinshi muri izo nizo nadondaguye, akwiye kwirinda cane akiyubara gupfa gufata imiti hovyo uko abonye kose aha ibonye hose, kubera n'amakosa. Hari imiti usanga kumbure uyinyoye urwaye umutima ucuduga nk'imiti irimo amakafeine, unyoye umuti urumva n'ikibazo. Hari imiti usanga kumbure novuga ngo ibujijwe ku muntu agwaye diabete kubera ko ari imiti kumbure isosa irimo kumbure novuga ngo isukari. Muri ubwo buryo munyemerere mvuye gutyo ugasanga rero
birabujijwe ko umuntu agwaye iyo ngwara, uyu muntu agwaye anywa iyo miti. Muri ico gihe murumva yuko ya miti abantu bapfuye gufata uko nyine ngo nikora ko naka nawe wamukijije, kumbe naka nawe ntagwaye iyo ngwara yindi itavuzwe imbere yo gufata uwo muti, ugasanga rero novuga ngo ingendo y'uwundi icivuna iravuna. Abandi bantu novuga ngo bari mu mugwi wa gatatu, muri no mugwi urikiyemwe abantu novuga ngo bafise amagara aba ahuha, aba agoyagirika, aba yorosha, aba ari fragile, ni abana. Kupfa kuvura umwana wewe ukamwivurira ngo ni kubera ko ngo umwana wanaka bamuhaye umuti n'uyu namakosa cyane, birafise ingaruka mbi ku magara y'umwana, kubera ashobora gusanga umwana umuhaye imiti udaharuye wisunze ibiro afise, udaharuye wisunze imyaka afise, kandi udaharuye ukuremba afise, wanashaka mbere utanazi neza yuko iyo ngwara umwana wanaka yaragwaye n'ubi wawe nawe ariyo agwaye. Aba bantu rero nabo nyine bari muri no mugwi w'abana namakosa cyane, kugira nte kubaha imiti uko nyene umuntu atagiye kwa muganga cyangwa se ngo atume basi n'imiburiburi aba yayihawe n'umuvuzi yavyize kuri pharmacy. Kubera iki mvuga kuri pharmacy ni kubera yuko hari hivyo uwo kuri pharmacy abashoboye bidasaba kwaja mu buhindi. Uwo kuri pharmacy nawe nyine yarafashe umwanya akabikurikirana akavyiga, ugasanga rero nawe arafise ibyo ashoboye, hariho n'ivyo nawe atemerewe cyangwa adashoboye, biba ngombwa yuko avuga ati oyaye banza ugende kwa muganga. Nibaza ko ngaho vyumvikana, najewe ngaha niko mpanda bigenza, ndakumvirije nkumva yuko ivyo bintu ari nkenerwa ko babanza kugupima, naho umpata gute ngo ndaguha umuti ntawo ndaguha, ahubwo nti genda kwa muganga. Utagiye kwa muganga naho genda abandi baguhe, kuko barahari bashobora gushira imbere amahera gusa, bashira imbere inyungu gusa, mugabo bakaja kure y'akaranga mutima novuga ngo kumwuga w'ubuvuzi. Kubwiyo mpamvu rero murumva yuko n'uwo muri pharmacy iyo ari umuntu asanzwe akurikiza neza akaranga mutima kumwuga w'ubuvuzi, naho yobabona ayo mahera wari uyafise, arashobora kuyareka avuga ati byoba vyiza ubanje kugenda ukipimisha ikintu kukisuzumisha gutyo, kugira ngo bigire bitume wivuza ico wivuza camaze kumenyekana. Kubera iki hariho ibintu bimwe bimwe umuntu akubwira bivanye n'ahantu akubwira, ugasanga ntushobora kumupima aho, ntushobora kuraba ngo urabe ngo hameze gutya bimeze gutya ngo ubona gufata ingingo yo kugirana yo kumuha umuti. Nuko hanyuma rero uwundi mugwi ukurikira urimwo izi ngaruka mbi novuga ngo zikomoka ku gufata imiti, novuga ngo umuntu atahabona muganga. Iruhande y'iyi migwi itatu tubonye umugwi ugizwe n'abana, tubonye umugwi ugizwe n'abantu barwaye ingwara novuga ngo zintakira, umuntu amuranda igihe kirekire akazorinda apfa kumbure akizirwaye. Tubagira umugwi w'abakenyezi bibungenze hamwe n'abonsa. Iruhande y'ibyo byose rero tudondaguye, uwundi mugwi nawo n'umugwi w'ingaruka mbi zifatiye novuga ngo ku mwuga wo kuvura. Tuvuze ku mwuga wo kuvura tugomba kuvuga yuko izo ngaruka mbi nazo zigomba kubamwo ingaruka mbi ihungabanya ibipimo vyo kwa muganga. Iyo umuntu agiye kwipimisha malaria yari yamaze kunywa nk'ikinini kimwe ca kinine, birashobora gutuma uyu muntu ama analyse medicale, ibipimo vyo kwa muganga byo muri laboratoire hatogwa ibitari vyo, kubera yuko hariho imiti yari yanyoye, kubera ko yari yamaze kunywa imiti kanaka. Rero urumva uyu muntu iyo ngwara ntayo batura, kandi batayitoye urumva nawe nyine ingaruka mbi zibamwo nizihe. Ntibaheze ngo bamuvure bamwandikira ya miti kandi babuze ingwara, bacamubwira ati wiwe ingwara yawe yabuze. Ibintu nyene nk'ivyo bigaca bituma umuganga atandikira imiti umuntu kandi iyo ngwara umuntu ayigwaye. Ikindi kintu kira kabiri naco nyene kuri bino bintu bijanye n'ingene umwuga w'ubuvuzi bw'amagara y'abantu uhungabana, nuko umuganga nawe nyene bimugora novuga ngo kugirane, bimugora gufata ingingo y'ingene yo kuvura mu gihe wewe hari imiti wari wamaze gufata udahawe na muganga. Kubera iki? Arapima ibipimo arabibuze, mugabe ibimenyetso vyovyo biracariho,
kumbura umubwiye yuko ubiha mu kanwa, umubwiye yuko umeneka umutwe, umubwiye yuko wumva imbeho, umubwiye ibi na biriya, arumva ko bijana n'ibimenyetso by'indwara kanaka, mbwa barayipimye barayibura. Ni koko hari igihe biba ngombwa yuko ahitamo kuguha imiti yisunze ivyo bimenyetso amubwiye, kubera yuko nyene atakunda ari bugire kuko umuntu aragwaye naho ibimenyetso bambe naho ibipimo byabonetse kumbure ari negative, ariko mugabo urumva nyene biragora, haraho des difficultés pour le médecin ariko aragutreta kubera yuko ingingo afata ihava ingingo ifatiye ku bindi idafatiye, novuga ngo ku bipimo bagupimye, kubera ko ibipimo bagupimye byabaye fausse, byabaye ibitari byo, byazanye amaresultat atari yo, kubera yuko hari imiti wari wagizene wari wafashe. Ibintu bibiri bikurikira ari navyo vya nyuma tugadusozere muri kino kiganiro cacu cuno munsi, gitumbere kutubwira ingaruka mbi zikomoka ku gufata imiti udahawe na muganga. Ni yuko ngo iyo umuntu akunda gufata imiti cyane arashobora kugira arashobora kudevelop ico twita ngo ni dependance, ugasanga umuntu uyo mubiri wiwe yaramaze kugira yaramaze kumenyera yuko atanyoye akanini kitwa uku adashobora kugira adashobora kuryama, adashobora kugira adashobora kubaho, akamenga ubuzima bwiwe bwose bushoboka iyo yanyoye nyaka nini kanaka. Muri ico gihe naho nyine murumva yuko kiba ari kibazo, kubera ko umubiri wiwe yamaze kugana kumenyereza imiti kanaka yagizene yagiye arafata yihawe nyene, agatayishamo mu bwonko yuko uyo muti atawufashe bidakunda. Ikintu ca nyuma muri kino kiganiro cacu cuno munsi ni cuko hashobora kubaho risque de surdosage. Iyi risque de surdosage ni risque ibaho iyo umuntu novuga ngo yafashe umuti mwinshi urenze urupimo, urenze uwo yategerezwa gufata. Kubera iki? Umuntu ntazi ingene bayifata, ntiyayihawe n'uwuzi ingene bayifata, agaca afata rero mwinshi canke agafata mukeya, navyo nyene birashoboka. Yafashe mukeya naho numva ntavugwa neza, ntakira neza, aca developa novuga ngo resistance medicamenteuse. Ni cagihe umubiri ingwara yawe dufate malaria yiwawe itigara yumva imiti, kubera yuko yamaze kumenyera ya miti wayifashe nabi, ugaca usanga rero bifise ingaruka mbi, koko uwo muti ntukuvura, wamuufata nabi iyo ngwara yaramaze kumenyera uwo muti kubera ko ubivura nabi. Rero izo zose ni ingaruka mbi zishobora kuhaba iyo umuntu novuga ngo agizene yimenyereje canke se agiye arafata imiti atahawe na muganga. Bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, ikiganiro cacu Yaga Muganga nariko ndabashikiriza jewe Janvier Irambona, naha kigera kigarukira. Nizera yuko mwahamenyeye ibitari bike, mwahumviye ibitari bike. Mwebwe bashasha mufyonde kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimwo, kugira ngo mushishikare kuronka ama notification abamenyesha yuko twashize ku ibiganiro. Ibisigaye commentaire, ibibazo canke ikiganiro umuntu ashobora kuvuga ati je ndifuza ko mwodukorera ikiganiro ku cigwa kivuga gutyayi. Ibyo byose mwabidushikirije muri commentaire canke mugaca kuri WhatsApp zacu zanditse ngaho nyene mu mwidondoro wa video canke mu mwidondoro wa runo rubuga, turashobora guca tubikorera ko hanyuma mukaronka inyishu zihuye n'ibibazo mufise. Naho utaha mu kiganiro Yaga Muganga canke mu bindi biganiro bisanzwe bicishwa kuri runo rubuga gutwa Ntambwe Data TV.